Ndabaye ikaze mugera cy'amasengesho umushizo na mwene so Habimana Jibril. Uno munsi Imana simutima je barivuga ngo nkunda kubwira ko kuranka no munsi ngo arabikunze. Hari igihe tuzi imbere y'Imana ngo twibaza ko Imana itabikunze, idashaka kutuvugisha, idashaka kutuganira, idashaka kutwishura. Yo gasanga umuntu aza gusenga aje nk'ugumara ubwirizwa, aje nko kufa kuza gusa. Ngona ndakubwira ko na no munsi yuko umwami wacu abikunze, arashaka ko mubana, arashaka ko muvugana, arumvirize amasengesho yiwawe kandi arabikunze kugirira neza. Bibiri twakwa agenda agirira neza abantu bose. Umwami wacu arabikunze uko yararikera n'uburi kwari ntahinduka no mwizigirwa. Arashaka kugirira neza, arashaka gukiza, arashaka kubohora, arashaka kugukura muri ivyo vyahurimo, arashaka kuruhura. Ntaco bitwaye uko umeze kose. Niwe yavuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhure. N'umwami aruhura abantu, n'umwami yitwaritse abantu, n'umwami akunda abantu, n'umwami ashaka ko abantu bagirirwa neza. Uwo mwami wacu no munsi akarakubwira ko rankiro no munsi yuko abikunze. Nashaka dusome muri Mariko igice ca mbere gora ku murongo wa 40 gushaka 42. Bibiliya yatubwira ngo haza umunyamibembe ngo haza umunyamibembe kuri we amwinginga amufukamiye ati ukunze woshobora kumumanura. Murongo 41 aramugirira akagongwe, aramvura ukuboko, amukorako ati ndabikunze humanuka. Imibembe ica imuvako, arakira, aramwihanikiriza gose, aca aramurungika. Bibiri tubwira yuko ngo haje umunyamibembe aza imbere y'umwami wacu Yesu Kristo, aramubwira ngo ubikunze woshobora kumpumura. Hamara Yesu aramuravye agira ikigongwe cinshi. Nkuko nako ndabivuga, umwami wacu arifuza, arabishaka, agira impuhwe. Bibiri tubwira ngo amugirira akagongwe. Bibiri ivuga ngo aramugirira akagongwe, aramvura ukuboko kw'ingo, aramukorako. Mu bisanzwe umugenzi y'abayuda cyangwa y'abanyisirayeli cyari kizira yuko ukora ko umuntu agwaye imibembe, kuko hariho imigirwa yacikurikirana ku muntu yakoze kuri ivyo ku muntu agwaye imibembe. Bibiri tubwira yuko ngo Yesu amubonye ngo agira akagongwe acarenga ku itegeko ryari ririho abaherezi bari barashizeho, Imana yari yaravuze mu byagezwe bya Mose, acaramukorako. Birivuga ngo amukoze ko aramubwira ngo ndabikunze. Ushaka kuri kurankurira muri no mwanya hari ibintu uri kuracamo bisa nko kumenga bisuzuguritse, abantu bakubonye bavuga umuntu asigaye anuka, uyu muntu ubuzima ariko aracamwo ubuzima bubi, nta kintu mukwiye kumwegera, uyu muntu ntameze neza, ni musambanyi, ni umumaraya. Ntaco bitwaye ibyikuracamo no munsi. Umwami wacu aragukunze ukumeze. Uwo umwami wacu ivyo kuracamo vyose aramvura amaboko, yavuga ngwino wewe uko nyene umeze, ngwini wanje ndakuruhure. Ntaco bitwaye ivyo kuracamo, ntaco bitwaye abantu ko bagutaye, ntaco bitwaye kuni kurumva umeze. Umwami wacu arabikunze, aragukunda nuko nyene umeze. Wewe ukwiye kumwegera, ukwiye kumuha ubuzima bw'iwawe, ukwiye kumwemerera ukamubwira mwami je ndaje wawe. Umwami wacu nta macakubira afise. Umwami wacu akunda bose. Bibiri tubwira ngo urukundo Imana akunze bari mwisi. Imana yakunze bari mwisi, ntiyakunze abantu bamwe, yakunze abantu bose, barebare bagufi, abonza abavyibushe, bose Yesu yarabakunze. Ukaba uri kurangurira no munsi ngo mutahure yuko umwami wacu arabikunze. Arabikunze kugirira neza, arabikunze kugukiza, arabikunze kukubohora, arabikunze. Umwami wacu arabikunze kuko mubo yapfiriye we urimwo. Wewe ntushobora kumutera isoni. Uko nyene umeze ukwiye kuzi wiwe, uko nyene urushe ukwiye kuzi wiwe. Umwami wacu aragushaka uko nyene umeze rero, kandi arabikunze, arabishaka. Bibiri dusome kandi muri Luka 5 umurongo wa 24. Bibiri biratubwira ngo 24-25 biratubwira ngo ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu
afise ububasha mw'isi bwo guharira ivyaha, abwira ico kimuga ati ndakubariye nti vyuka wikorere inderuzo yawe utahe. Aca vyuka imbere yabo yikorera inderuzo yiwe yari yaryamye ko, arataha ahimbaza Imana. Bose bumirwa n'ubwoba bwinshi bati uwo munsi tubonye ibitangaza. Yari inkuru igihe Yesu yari karavuga ubutumwa, hama bazana umuntu ku inderuzo, babura ingene bamwinjiza camucisha hejuru. Hama abantu bari aho hantu harimwo n'abafarisayo batangura Yesu karavuga ko muhariye, bavuga no, we nta bubasha ufise bwo guharira umuntu. Yesu aca arababwira rero, simfise ubwo guharira gusa, mbwo ndafise n'ubwo gukiza. Rero nshaka kubwira uri kurankira uno munsi, umwami wacu arafise ubushobozi. Hari igihe ushobora kuza imbere yiwe ukibaza yuko nivyo arabishaka, mugabo ukasha wibaza yuko atanabishoboye. Umwami wacu arashoboye gukiza, arashoboye kubohora. Kuno kuntu yagiriye no muntu yabari bazanye ku nderuzo, yavuze nivyo ndaguhariye, mugabo uranakize. Umwami wacu rero arashoboye. Igihe uje imbere y'Imana ukwiye kwizera ko ari Imana ishoboye. Ntaco bitwaye ivyo ukora ca muno munsi, ntaco bitwaye ivyo ahantu uri ingene hameze, ukuntu usuganijwe, ukuntu umengo wananiwe. Umwami wacu arashoboye, ashobora gukura aho hantu uri. Ntabishaka gusa, aranabishoboye, kuko n'umwami ashoboye, n'umwami adashobora kunanirwa. Shika tumukwiye kumwizera. Ubwo buzima urimwo ashoboye kugukuramo, izo ngwara urimo ashobora kuzikukuramo, ivyo bibazo urimo ashobora kugukuramo, ivyo vyaha urimo ashobora kugukuramo. N'umwami abishaka kandi n'umwami abishoboye. Iyo tuje imbere y'umuntu atabishoboye ushobora gukekeranya, mugabo umwami wacu uko yararikira n'ubu niko ari. Dufise inkuru nyinshi zo mu ijambo ry'Imana z'ukuntu yamye abishobora, kandi n'ubuzima bwacu arabishoboye. Uko yarari kera rero n'ubu niko ari. Wari kurankura uno munsi naje kubwira ko abikunze gusa, aranabishoboye, arashoboye kugukuramo. Rero ushobora kuba ukagendera mu buzima bw'ivyaha. Uno munsi umwami avuga ngo nimuruze mwese abarusha n'abaremerewe. Ivyaha bishobora kuba bikuruhije, ingwara zishobora kuba zikuruhije, ingorane zishobora kuba zikuruhije. Uteza kuzi wiwe, iwe honyene niho ushobora kurongera amazi, niho ushobora kurongera ugukira, niho ushobora kurongera kubohoka, niho ushobora kurongera akaruhuko kariwe, nta handi kari. Ni wenyine ashobora gutanga amahoro mu mutima wawe. Ushobora kuba umaze igihe kitwa kukijijwe, ubwo uriko uragendera mu vyaha, arabikunze, ashaka kukuruhura, arashaka kukuruhura kandi arabishoboye, arafise ubushobozi bwo kukuruhura. Ukwiye kumwemerera, ukwiye kugurura umutima wawe, ukwiye kumwitega, ukwiye kubwira mwami ndaje imbere yawe, kuko nzi kubishaka, kuko nzi kubishoboye, kuko nzi ko ushaka kuntabara. Hari igihe umuntu azi imbere y'umuntu, mugabo uwo muntu akaba adafise ubushobozi bwo kumukiza, akaba atabishaka kandi akaba atabishoboye. Mugabo wowe uri kurankurikira uno munsi, ubu ndiko ndakubwira, ubu Yesu ndiko ndakubwira, ntabishaka gusa, arabishoboye. Afise ububasha bwo guharira ivyaha, afise ububasha bwo gukiza ivyo uriko uracamwo. Ukwiye kumwizera, ukwiye kuzana umutima wawe witeze ko ari Imana ishobora gukiza. Nta kintu na kimwe gishobora kumunanira, nta kintu na kimwe gishobora kumunanira, nta kintu na kimwe gishobora guhagarara imbere yiwe. Nimba yashoboye kuzibisha ikiyaga, nimba yarabwiye amafi akaza mu isenga ya Petero, uwo niwe uko yarari n'ubu niko ari. Ni Imana itananirwa, ni Imana ishoboye, ni Imana nziza. Ukwiye kwitahura nk'Imana yifuza kugukiza, yifuza kukubohora, yifuza gukura muri ivyo vyaha urimo. Mugabo kandi ukwiye kwizera nk'Imana ishoboye. Dusome muri Matayo igice c'9 27 gushika 30. Biravuga ngo Yesu avayo akiriko aragenda, impumi zibiri ziramukurikira zisemerera ziti, tugirira imbabazi mwana wa Dawidi. Ashitse mu nzu zamumiziza kuri we, maze Yesu arazibaza ati murizeye ko nshoboye kubikora? Nazo ziti egome mwami. Acakora ku maso yabo avuga ati bibabere nk'uko mwizeye. Amaso yabo arahumuka,
Yesu arabihanikiriza ati murumva ntihagire umuntu abimenya. Biri tubwira yuko tubwiye inkuru y'impumyi zibiri zakurikiye Yesu, zimukurikiye zigenda zimubwira ngo tugirire imbabazi mwana wa Dawidi. Hama Kristo aranuma kugeza ageze ahantu mu nzu, hama arazibaza, mbega murizeye ko nshoboye kubikora? Hari igihe tuzi imbere y'Imana tukaba tuzi ko Imana ibikunze kandi tukaba tuzi ko bishoboye, mbwa icyo Imana ibikeneye ikintu kimwe, ibikeneye yuko wizera yuko bishoboye. Mbega urizera ko Imana ishobora gukora muri situation urimo? Mbega urizeye ko Imana ishobora gukura muri ivyo bibazo urimo? Mbega urizeye ko Imana ishobora gukura muri ivyo vyaha urimo? Mbega urizeye ko Imana ishobora gukiza iyo ngwara urwaye? Hari igihe ico kibazo usanga tutacibagije, mbega ndizeye ko Imana ishobora kubikora? Hari igihe ushobora kwibaza ko ivyaha urimo ari vyinshi cyane, wananiranye, mugabo naje kubwira yuko umwami wanje arabishoboye. Umwami wanje ntabishoboye gusa, arabishaka. Umwami wanje kakubaza kino kibazo, arakubaje, mbega urizeye ko nshoboye kubikora? Mbega urizeye ko ashobora kubikora? Nimba uvyizeye, ntabwo dufata umwanya wo gusenga. Rero wewe uri kuragendera mu vyaha witwa ukijijwe, ukwiye kumusaba imbabazi. Umeze nka wa muntu Bibiliya tubwira muri Ivyahishuriwe Yohana igice ca 3:20 ngo Yesu ngo ari ku rugi ngo aradodora ngo unyumva ngo anyugurure ngo ndinje dusangire. Irya kete yaryandikiwe hajya Yesu yari kabwira abantu bakijijwe ngo bamushize hanze. Ushobora kuba ukijijwe no munsi ngo ukora ivyaha, uri mu vyaha, ari ku rugi ariko aradodora ashaka umwugururira. Mbega uravyizera ko ashobora kubikora? Mbega uravyizeye ko ashobora gukura muri ivyo vyaha? Uteza kwihana, fata umutima uzana imbere y'Imana, uvuge, Imana ngirira imbabazi. Mwami, nitwa ko nkijije mugabo ndi mu vyaha, nitwa ko nkijije mugabo ndakazu yazi. Ndasavye Mwami imbabazi, ndasavye Mwami ngirira imbabazi, unshoboze kuba uwawe, unshoboze gushobora kugenderana na wewe. Mwami ndakusaba imbabazi. Ngo dufate umwanya gusenga, umwanya gusenga. Umuco wa mbere tuza gusengera abantu ko baradukurikirana mugabo ari mu vyaha, bihane. Egira kabiri tuza gusengera ngo tukunda kubikora ibindi nyene, tuza gusengera ibibazo n'ingwara mugabo wori kurankukirana no munsi. Umwami ntacyo bitwaye ivyaha ufise, ntacyo bitwaye ingene bingana, ntacyo bitwaye imyaka umaze ubikora, mugabo no munsi umwami arashaka kukubohora. Uno munsi Mwami arashaka kuguharira. Ni Imana iharira, ni Imana ifise impuhwe, ni Imana ifise imbabazi, ni Imana ishaka kuguharira. Uteza gusaba imbabazi, hamukihana ivyo vyaha urimo. Kwihana bisigura iki? Bisigura guhindura inzira, bisigura kuvavanura, bisigura kuvuga ngo nariko ngenda inzira ije imbere, isubiye inyuma, inzira yuri inyuma. Nimba inzira y'inyuma uteza gusubira inyuma. Rero usubiye inyuma wihana kudasusura gufata iyo ngingo, gufata iyo nzira itariyo. Mvuze ko ndavuga inzira, ndiko ndavuga ivyaha uri kuragenderamo, ko ndavuga ivyo uri kuragenderamo uravavanura navyo. Kuko kwihana no kureka, kwihana no kuvavanura, kwihana no guhindura ingendo, inyifato, ivyiyumviro. Ngo dufata umwanya wo gusenga, hama uhindukire nk'utakigaruka, wizere Kristo ko ashoboye kugushoboza. Kadusenge. Data mbize ndakoresha umuntu akarangurikirana Mwami, yatahuye yuko Mwami ubikunze, Mwami utabikunze gusa ariko ubishoboye. Ikibazo wamubajije Mwami, mbega urizera ko ndabishoboye kubikora? Mwami yizeye ko ushobora kubikora, yizeye ko ushobora kumuharira, yizeye ko ushobora kumukura muri buzima ari mu Mwami. Nico gituma nanje mpagaze hano Mwami, ndaseze Mwami ugirira imbabazi Mwami, muharire Mwami ivyamaze iminsi agenderamwo, yitwa ko akijijwe mugara ubuzima bw'ivyaha ariko aragenderamwo. Wa Mana ubikunze, wa Mana ubishoboye, wa Mana ubishaka, ndamusengeye Mwami mugirira imbabazi Mwami, umugarukane, umuharire mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami ivyaha yagiriyemo Mwami, vy'ubusambanyi, vy'akaboregwe, vy'ukubesha Mwami, ivyaha byose yakoze Mwami vyanonye umutima wiwe, ndasenze Data mwiza umugirira imbabazi, ubihanagure, umugarure Mwami mwiza wanje n'ingaruka yavyo Mwami. Ndamusengeye Data mwiza umuharire Mwami ingaruka yavyo, nkuko ijambo ryawe rivuga ngo ngero y'icyaha n'urupfu. Mwami ariko aragendera Mwami mu rupfu
kubwo icyaha yakoze. Ndasenze mwami umugirire imbabazi, umuharire mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ko wafashe amadeni atakwiye kuyafata, akafata mu buryo butari bwo, yabesha abantu. Ndasenze mwami umugirire imbabazi, umuharire mwami no konsekansi ariko aracamwo yo kurihishwa, mwami yo gufatwa nabi. Ndasenze mwami umugirire imbabazi. Data mwiza, umugenderere mwami, umushoboze mwami mucire inzira mwami, umurihira amadeni mwami, umwereke uko bikwiye kugenda. Niwemere mwami mwiza wanje kumugwaniza mwami, amufatira aho hantu nyene, amufatira mwami kuri izo ntege nke mwami, kugira mwami ngo amushire hasi, amuzimye, amwibagize wewe. Urakoze datameza kumugiriye neza, kumukuyeyo mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umuntu wese data afise ibibazo mwami uko vyitwa mwami ndavuze mwami bimurekure mu izina rya Yesu Kristo, yidegemvye mu izina rya Yesu Kristo. Mwami umuntu wese afise icyo karagusaba muno mwanya, ndasenze mwami umwishure data mu izina rya Yesu Kristo. Abariko barasengera mwami ingo zabo, ndasenze mwami ubacira inzira mwami. Hari mwami matati mu ngo, ari kutumvikana, ari mwami ivyaha, ndasenze mwami ubagenderere. Ari umwijima hakumuco, ari ivyaha bukwihana, ari kutumvikana hubumvikane mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye mwami nabo bantu bariko barashaka mwami imigambi yo kubaka batariko bararonka mwami abantu bo, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ubabere umurongozi, ubarongore mwami guhurana abantu bo mu izina rya Yesu Kristo. Unabashoboze mwami no gutegura imanza neza mwami, ubacira inzira hatari inzira, ubatangaze nk'umwana w'umwizigirwa. Urakoze atameza kubona wiyerekanye, urakoze atameza kuba uriko uragenderera, urakoze atameza ko ngiye kumva inahe mwami kuri Imana igira neza. Ndasengeye mwami n'abantu bakarankurikirana mwami bafise ibibazo vy'ingwara mwami, ijambo rirabivuga mwami mu bishigawe twakiza ingwara mwami. Nico gituma mwami sengera umuntu akarankurikirana wese agwaye ababaye, ndasenze yakira gukira, yakira kwidegemvya mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Aho mugwanizi hose yaciye, ndasenza nanigwe mwami, ndasenza nanigwe mwami. Ijambo riravuga mwami yuko mwami imibiri yacu ari ingoro ya mwemu w'Imana. Ndasenze data mwiza, ikintu cyose umwami atateye mu biro uno muntu mwami, ikintu cyose cy'umwijima caje nk'ingwara mwami, ndacirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ari umwijima mwami, ndasenze haba umuco, ari mwemu y'urupfu, ndasenze mwami hajeyo mwami y'ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze data mwiza kubukijije, uzatameza kubucira inzira, uzatameza kubona wiyerekanye, urakoze datameza ko ugaragaye nk'Imana ikomeye. Ndabise ndavyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Ndizere yuko wataye ko Imana ibikunze, ibishoboye, kandi ari Imana ukwiye kwizera, kuko mu kwizera niho hari ubushobozi bwayo. Ubushobozi bw'Imana buhagaze mu kwizera. Uyizeye urabona ubwiza bw'Imana. Rero ushobora gukora dukurikirana ukaba wafashwe na majambo twandikira neza cyo munsi, dushingire nta ivy'Imana yakoze, ivy'Imana ikirahindura biciye muri iyo nyigisho. Ukaba dukurikirana naho ukaba igihe twasenga icyo Imana yakoze hari icyo wabonye, utwandike muri nimero z'aca munsi, udushingire nta ivy'Imana ikirakora. Twe turizera yuko iyo dusenze twishuwe. Nawe nimba hari icyo Imana yakoze mu buzima bwawe, utwandike dushingire naye. Ushobora gukora dukurikirana muno mwanya naho ukaba hari imitwaro ushaka kudufasha gusenga, twandike kuri izo nimero z'aca munsi, dufashanye gusenga, ko turabizi neza ko dusenga Imana yumva, Imana yishura. Tumaze kuronka abantu bashobora twandikira badushingire naye ivy'Imana ikirakora, bicumikire kirando c'amasengesho, badushingire naho kandi cyane ku mitwaro batanze kandi Imana yishuye. Kandi nimba uyo Mana ishobora kwishura imitwaro, nimba Imana ishobora kwishura amasengesho, bisigura yuko n'amasengesho ashobora kuyishura, imitwaro ashobora kuyishura. Rero naho butambuka iniganiro nk'aya mango, Imana ibane nawe.